Hello, my people, my fans, my super fan, my team Pisco Entertainment and Media. Pisco Entertainment and Media turabaramukije sangwa ikaze muri kino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Psychologue nkuko byama niwe abatunganiriza ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Akabari nawe anabibashikiriza muti mbega psychologue uyu munsi waduteguriye ikiganiro kivuga aguki. Uyu munsi nabateguriye ikiganiro kidasanzwe, murazi yuko nabemereye yuko ubu naho ngomba nje no muri entertainment, nje mu gakino kabasanzwe bakora ibikorwa mvabwenge basanzwe bakoresha azino mbuga angurukana bumenyi bo mu gihugu cy'u Burundi. Uyu munsi rero nabazaniye the queen, abazaniye umuqueen, princess wayo muraba ntiwokwibaza yuko ari umurundikazi, umukobwa afise look nziza, uravye uraba nibikorwa akora, n'umukobwa akurikirwa n'abantu benshi cyane, ni Queen Keke. Queen Keke abantu benshi bibaza yuko atari umurundikazi kuko na content ziwe akenshi akora usanga ari content zikozwe mu rurimi rw'igiswahili. Abantu benshi bibaza yuko ari umukenya canke ari umutanzania, ariko Queen Keke ni umurundikazi. Wo nawe rero akaba ari muri entertainment yiwacu hano mu gihugu cy'u Burundi. Muti none utuzaniye Queen Keke nkande? Nabazaniye Queen Keke kubera ari we murundikazi wa mbere afise abamukurikirana benshi ku rubuga rwa TikTok hamwe no ku rubuga rwa Facebook page. Ukaba ari mushasha ubonye runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, urahawe ikaze mu kugira subscribe wiyunge natwe muri buno bwami bwa Pisco Entertainment and Media. Uraza no kugira like, dushire na comment ngaho onye, kumbure uraza kutubwira ivyo tutashoboye kuvuga vyerekeye Queen Keke. Uraza no kugira partage kugira ngo kino kiganiro gishikire abantu benshi bashoboka, nabo barabe ibikorwa Queen Keke akora bashobore kumwigirako, kumbure hari naho haba hariho ugwaruka goshobora kumwigirako nago rugakora nkuko Queen Keke akora, nago rukiteza imbere. Rero reka tumira amate gatoya turaje tuce tubabwira neza na neza ukuntu Queen Keke ariwe wa mbere mu gihugu cy'u Burundi akurikirwa n'abantu benshi ku rubuga rwa TikTok hamwe na Facebook. Turasubiye kubaramutsa sangwa ikaze mwidonido rya kino kiganiro. Nkuko nari mejeje kubivuga, psychologue niwe yabatunganirije kino kiganiro, akaba ari nawe agomba anakibashikirize. Nkuko nari mejeje nyene kubivuga, nari ndabivuze mu ncamake, navuze nti uyu munsi ni Queen Keke. Queen Keke niwe tuza kubaganirirako, tuza kuganira kuvyerekeye urubuga agwiwe rwa TikTok. TikTok yiwe ni urubuga ubona yuko rukurikirwa cyane n'abantu benshi, abantu benshi batandukanye. Abantu benshi baribaza yuko Queen Keke atari umurundi kazi, kuko ugiye kuraba abandi barundi kazi canke abandi barundi basanzwe bakorera ku mbuga nka TikTok, nta muntu numwe ashikana n'icya kabiri ca Queen Keke. Rero abantu benshi baciye batangura kuza baragira imari bavuga bati urya ntabwo ari umurundikazi, nukubesha urya ahubwo n'umukenya, kuko turavye abamukurikira abo twavuga aba followers, ati mu gihugu cy'u Burundi nta muntu numwe afise aba followers bangana nabo uyu mwigeme, n'abamukurikirana bangana nk'abo uyu mwigeme Queen Keke afise. Queen Keke rero ni umurundikazi yavukiye mu ntara ya Gitega, intara ya kera ya Gitega, uyu munsi ni intara yagutse ya Gitega, niho yavukiye. Ariga amashure mu gihugu cy'u Burundi, ariga mu ntara ya Gitega, avaho aja kwiga mu ntara ya Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi, aheza amashure hama aja kuronderera ubuzima bwiwe mu gihugu ca Kenya. Amaze gushika mu gihugu ca Kenya, nkuko abivuga mu biganiro yagiye atanga, Queen Keke ntabwo yorohewe, ubuzima bwari bugoye cyane kuko yashitse akora akazi ubona yuko ari akazi ikagoye.
ariko mu nyuma yaho aja guhura n'umuntu basangiye ivyiyumviro, aramushira mu gakino amujana muri game, batangura gukina, batangura gukoresha imbuga ngurukana bumenyi, cyane cyane urubuga rwa TikTok, ari nago abantu benshi bashoboye kumumenyerako. Rero Queen Keke ni umurundikazi wa mbere afise abantu benshi bamukurikirana ku rubuga rwiwe rwa TikTok hamwe n'urubuga rwiwe rwa Facebook. Muti mbega ko uguma utubwira ati afise abantu benshi bamukurikirana, abo bantu benshi bamukurikirana boba bangana gute? Tugiye kuraba ku rubuga rwiwe rwa TikTok, Queen Keke afise abantu bagera ku miliyoni 2 hamwe n'ibihumbi amajana 9 barenga bamukurikirana ku rubuga rwa TikTok. Murumva yuko abo bantu ari abantu benshi cyane bamukurikirana ku rubuga rwiwe rwa TikTok. 2,900,000 n'abantu benshi cyane, kuko ugiye kuraba no mu gihugu c'u Burundi nta muntu numwe yoba ashikiriza n'icya kabiri caho Queen Keke ageze kuri runo rubuga rwiwe rwa TikTok. Afise abamukurikirana cyo twovuga aba followers benshi bamukurikirana nka Queen Keke. Rero hano onye turashobora nko kwifashisha agatoya, kuko ibiganiro nk'ibi tubibazanira kugira ngo mwebwe muvyumvira namwe mushobore kuraba ko murabira kuraba bamaze gutera imbere, kugira ngo namwe nimba muba mubishoboye mushobore kubikora, kumbure hari naho impano yawe yogira nawe ico igufashije kugira ngo ubandanye witeza imbere. Hano rero kuri TikTok umuntu afise umuriyoni umwe w'aba followers bamukurikira, tuca turabira duhere ku views 1000 kuri video uba wakoze. Biravugwa yuko video imwe uwayikoze canke video nyinshi mugabo bateranteranije ajya views ugashikana views 1000, ushobora kuyironkerako hagati ya $0.02 na $0.06. Murumva yuko ayo ari amahera menshi, amahera ugiye kuraba nka bijyanye keke zijya nyigisho atanga aditije mu dukino. Murumva yuko aba ari amahera menshi cyane, kandi ugiye kuraba n'amavideo yiwe ukaraba views aronka, ucubona yuko aronka $2 tutari idukeye. Rero ngaha baravuga bati nimba woba ufise umuriyoni umwe w'abagukurikirana, emilio y'aba followers, ukaca uronka hagati y'amaviews amamiliyoni 5 n'amamiliyoni 10, ushobora kuronka ku kwezi hagati $100 hamwe $600. Aho ni ku kwezi. Murumva yuko ugiye kurabira kuri uyu afise imiliyoni 2 n'ibice 9 canke imiliyoni 2 hamwe n'amajana 9 bamukurikirana, muca mwumva yuko buri kwezi aronka $1 atari make. $1 nk'aya hanye wigiye kuyashira mu mahera y'iwacu muyo mu gihugu c'u Burundi, n'amahera meza cyane, kuko murabizi yuko $1 rimwe mu gihugu c'iwacu ryoba rigeze ku bihumbi bitari bike. Kuri page ya Facebook naho twagiye turaraba urubuga rwiwe, turabona yuko page ya Facebook nawe nyene yoba ari uwa mbere mu gihugu c'u Burundi. Naciye nibuka umuntu yitwa Edison Yahoze ariko aravuga ati Natasha Satubi na Edison Yahoze ati abo nibo barundi bakurikiranwa cyane ku rubuga rwa page Facebook, ariko bibagira kuvuga uwa mbere. Kumbe uyu Queen Keke niwe wa mbere, arabarenze, nta n'icya kabiri bapfa kungana n'icya kabiri, kuko ugiye kuraba kuri page ya Natasha usanga ari mu bihumbi amajana 5, ugiye kuraba kuri page ya Satubi usanga ari ku bihumbi amajana 5, na Edison Yahoze nawe nyene usanga ari ku bihumbi amajana 5. Ariko tugiye kuraba kuri Queen Keke nawe twasanze afise 928,000 bamukurikirana kuri page yiwe ya Facebook. Page ya Facebook ya Queen Keke ni 928, ni kuvuga ibihumbi amajana 928 bamukurikira kuri page ya Facebook. Murumva yuko
Queen Keke ari umwe mu bantu bakoresha zino mbuga ngurukana bumenyi kandi bakurikiranwa cyane, baronka n'agatubutse biciye kuri zino mbuga ngurukana bumenyi. Twashimye kuzana urubuga rw'iwe rwa TikTok hamwe n'urwa Facebook, izindi nazo asanzwe akoresha nka za Instagram, izo tuzozigenzura mu kiganiro kizokurikira. Kandi ikiriko kiratuma tuzana bino biganiro tubabwira abantu bakurikiranwa cyane mu gihugu cy'u Burundi, abantu bagezweho uyu munsi n'amahera boba binjiza, ni kugira ngo tuba motive namwe muze murabe nk'umuntu yoba afise nk'impano Queen Keke ashobora kuba akoresha, nawe uzigerageze kumbure hari gihe mu myaka 2 iri imbere woba uriko urazibyaza umusaruro, kuko aya mahera ariho kandi n'amahera aribwa, n'amahera meza cyane, n'amahera nawe ushobora kujya mu minsi mikeya cyane, ushobora kujya bitagoranye bitakugoye cyane mu gihe woba umaze gukwiza ibisabwa kugira ngo ukoreshe zino mbuga ngurukana bumenyi. Reka tuje kuri Facebook tugire estimation kuri 1000 views ku muntu akwiza aba followers bashika ibihumbi birenga amajana 9. 1000 views canke igihumbi c'abaravye video ushobora kuronka hagati y'idolari rimwe hamwe n'amadolari 4. Aho ni mu gihe uba waronse ivyuzi igihumbi. Nukuvuga nko mu gihe uba ufise aba followers barenga ibihumbi amajana 9 ukaca uronka imiliyoni, hagati y'imiliyoni 2 n'imiliyoni 5, ushobora kuronka ku kwezi hagati y'amadolari ibihumbi 2 hamwe n'amadolari ibihumbi 8. Aho ni mu gihe uba wakurikiranywe n'abantu bari mu bihugu biri eligible, ibihugu bisanzwe bifise uburenganzira bwo guhemberwa kuri Facebook. Murumva rero umuntu amaviews igihumbi ushobora kuronka hagati y'idolari rimwe n'idolari 4, ayo mahera ni menshi. Hanyuma ushoboye kuronka mu kwezi hagati y'imiliyoni 2 hamwe n'imiliyoni 5, uronka hagati y'amadolari ibihumbi 2 n'ibihumbi 8. Muca mwumva yuko izino mbuga ngurukana bumenyi nabwo tutaracanuka, tutarahumuka amaso ngo tuzikoreshe, ari imbuga zishobora kuba zitungishije abantu, ari imbuga zishobora kuba zohemba abantu, zoshobora kandi nawe kukubeshaho bivanye n'impano wewe wahawe. Ivyo Queen Keke akora si byo wewe wotegerezwa gukora mu gihe yoba atari impano yawe, ariko mu gihe yoba ari impano yawe nabyo wobikora, ukari gihe woza ubona bigiye mu buryo bigenze neza, nawe ugatangura kuvyaza umusaruro zino mbuga ngurukana abumenyi. Nivyo rero nari nabateguriye, yari just kubabwira abantu bakurikirana Queen Keke kuri TikTok ni imiliyoni 2 n'ibihumbi amajana 9 abarenga bamukurikirana. Hanyuma kuri page yiwe ya Facebook nawe akaba akurikirwa n'abantu barenga ibihumbi amajana 928. Muca mwumva rero yuko kandi twababwiye yuko twagiye twestima n'amahera ushobora kuronka mu gihe uba uri kurakoresha izo mbuga. Mwumvise yuko ari amahera meza cyane. Rero psikologe, reka tugarukirize kino kiganiro hano, twifurize Queen Keke ibihe byiza, abandanye atera imbere, abandanye agira umugisha mu byo arimwo, aze anabisangize n'abandi, aze afashe n'abandi gutera imbere, abereke ukuntu ibikorwa kugira ngo nabo babandanye biteza imbere. Abajene bo mu gihugu cy'u Burundi mumurabire ko uyu Queen Keke kugira ngo mubandanye mwiteza imbere. Rero Keke ibikorwa uriko urakora ubandanye ubigiramwo umugisha, tuzobandanya tubategurira ibiganiro bivuga kuri zino mbuga ngurukana bumenyi, kumbure ari naho nawe byo gufasha washobora kurabira kuri zino mbuga tubazanira hano, kugira ngo uze utangure nawe kubibyaza umusaruro, utarorera iby'abandi ahubwo nawe ugakora kugira ngo nabo barorere ibyawe hama ubibyaze umusaruro. Rero ukaba utari bwagire subscribe, ugire subscribe,
ukaba wakunze na kino kiganiro uragira like, udusigira ka like, udufyondere ku ka like kugira ngo uzohore ubona ibiganiro byiza bica kuri runo rubuga nk'ibi, hama ugire na partage kugira ngo abantu benshi bashobore kubona kino kiganiro. Uraza no kugira comment utubwire nawe ukuntu wumvise izi mbuga ngurukana bumenyi zishobora guhemba canke zishobora gutungisha abantu. Rero ndabasezeye nawe utaha mu kindi kiganiro. Imana ibahezagire. Thank you.